Inana y'amajambe, inana y'amajambe. Oya wabwira karo wakoze wa Yagatech. Akazi wa Yagatech TV uko muyibona. Urayibona? Wabona waraja behind camera. Behind camera. Ni wanyemera nzogukunda gufa, ni wanyemera nzogukunda saga plage ni moto ni mwitinye no musi ibintu biraba okay ibintu ni okay aba ex basaze bashaka bagaruke Yagatech ayoy umuteke oji Nela kora ko nturarura urota awe nawe oya ari abantu uzawumva bavuga ngo imikeke yose ngo bayijana ngo hanze y'igihugu bazawumva ngo mu Burundi ngo abarundi ngo nta mikeke bagifungura ngo kubera ngo irazimvye ngo nta nubwo ngo boyironka none iyi ni ibinike aha nihe. Hello guys, nze komeze neza nkuko murabona kubona Irene hano ni muri Yagatech TV. Twagiye no ni muri weekend. Alvin Gucci aka Janja Lao Sharpshooter the morning sir muri Yagatech toujours uyu munsi aka weekend karyoshe. Hello guys, twagatse kandi na Yagatech TV no tugiye muri weekend. Turabahindura abantu b'Imana tugiye kuri ni surprise muratubona. Yo Mr. Vibe. Turabaza ni ibintu bitesa na weekend mood na Mr. Vibe. Turi kumwe na Yagatech mugumane na Kagaga Oji. Bipodora bishira ku mwanya kugira ibintu bigende fresh. Wewe DC. Baturi muri swe na swe. Bakunzi ba Yagatech TV murabona ahantu turi mu kibanza ciza, ikibanza giteye igomwe cyane. Muri bibanza kera abaririmbyi bacu nka Lolilo wasanga ariho bakunda kuko amaklipe yabo. Ubu ni wanyemera nzogukunda gufa, ni wanyemera nzogukunda saga plage ni moto Mufiduru oya gusa reka turyohego no musi ni weekend ni weekend simisi yose twovuga ngo tuko tujya gukoresha za biganiro tuba dushaka umwanya wo kurefreshinga mind turefreshinga mind. Inana y'amajambe oya wabwira karo wakoze wa Yagatech. Akazi wa Yagatech TV uko muyibona. Urayibona? Wabona waraja behind camera. Nakara n'uyu muduru umusha yaryohewe. Juste ni kurefreshinga mind. Ya twaje kuruhuka. Donc si misi yose kama turi muri studio mu biganiro ifoke turyoherwa. Tanganyika uransororera cyane cyane ndagusororera umukobwa gusororera abakobwa nibo badusororera uyu munsi nibo bafise inoti dufise nabwo abakobwa nibo mudusororera no munsi ahubwo ibintu abakobwa biharaje ngo abahungu bajanye nabo ngo nibo baca basorora ivyo bintu bikura no je urazi yuko tujaye n'umuhungu turasangira donc turagabura niba turi ha 100,000 ndi ha 50,000 ukari ha 50,000 rero aho je ugira ushaka kunsopa oya kunsopa
uyu navyemera kuvuga sororera umuhungu. Navyemera kuvuga ashaka Robe wewe ku ruhande rwawe ushigikira ko umuhungu yasorera umukobwa cyangwa ushigikira ko umukobwa yasorera umuhungu Byose ni bon. Ufise ubone ufise amahera mushaka gusohoka ni sawa. Asaba mama uransororera wewe. Ndagusororera Je nanatimire nazanye. Jewe ndafise. Allo Kwese rero turabayo twazanye turaba uwo sorora Biba biryoshe ifise gusa. Oya abadada bavuze ko aribo bafise amafaranga. Oya nibo no bushi twabisi. Mwatwisinye. Cyane. uraba sorore Robe wowe sorore Tumvikana ikintu kimwe. Nimba muza kudusororera ivyo kunwa. Natwebwe tubajana aho kuruhukira. None mwebwe muza gutanga inoti natwe dutange tubaha aho kuroba tubakonsome gusa pour vide uko nyene. Una munsi ndara n'umuntu bakunzi ba Yaga TV turaryohewe turi n'umunezero udasanzwe kuko kwanza turabashimira sana mwebwe abafana bacu ko muri aba boss bacu urumva kandi ikindi kintu nyamukuru twashimye kuza tubereke ubwiza bw'igihugu cacu ciza c'ubu ari ahantu henshi bifuza kugira itanganyika. Murabona itanganyika hari ibihugu vyinshi vyifuza ko boronka itanganyika boyikura babwire mama Nahadi mwoikura. This is Burundi. 25 Ilebo So mubandaye mukubona natwe turabeka n'ibindi bintu. Ilebo Today is today. Asako nkuko bibona twamaze gufata ivyicaro. Bavuga icyicaro. Okay. So rero jewe nari sikibazo. Nari nzi ngo Gucci ko anywa vya bindi namwe murabibona. Ariko numiwe. ya bindi bibabwire kwanza Inzoga. Vyimubimba. Biboreza. Rero mwe kumbwira mugomba kunyahukanisha. Abakozi b'Imana. Donc akazimana baziye gutanywa inzoga. Oya mu bisanzwe jewe nkuko ngere meze. Jewe mbonye akantu kakaji nk'akapumu. Agafanta. Mbonye nyine akantu kakamarti, amazi, nditamwo nta kibazo. Ariko kumvikana ikintu kimwe. Mwatwemereye ko ari mwebwe muza kubasohokana. Jewe na bije nategu mbesha ko shandirihe. None amafaranga yo kumengo warumye ko yarabino yashirino. Oya sina. Navuze amafaranga bayerekane ntibabe bareko baratubesha. Bakunzi ba Gateki batwereka ayo mafaranga. Yerekana amafaranga. Ndabeme. Navyo Oya nayabonye ari notiri uno musi yewe nibatwizera nimwitinye no musi ibintu biraba okay ibintu ni okay aba ex basaze bashaka bagaruke Yagateke ino ni Yagateke awesome vibe muri Yagateke turaryoherwa turi kumwe na Mr Vibe. Yes Mr Vibe turi kumwe na Mademoiselle Santine and me Komdabi. Ako ni imbere yuko tuza ngaha nibuze ko wantelefone mu gitondo mbwira ndabivuge ndibuka ko wantelefone ayo mabanga yanyu ndibuka ko yantelefone ambaza Gucci ubona no kwambara kahe gastile ubona no batamwo akahe gastile kugira uni wanterura bibe bifite vibe ndabivuge byose ndabivuge uko nabikubwiye oya bakubonye sanzwe naje muri amakanya mvuga ibyaro turaguhaye akanya jewe ngoma ndabivuge ya ariko aranje akajisha ariko byihoze ugira ngo ntarire ndagusabye oya navyihoze ugira ntarire ndamubabari so mukore
mubibona rero ngahanye twako turivuna kanyota tugira turindire mu nda naho hagire quelque chose narinzi yuko mudutamwe amafanta yone kumbe n'imisosi irimo tutegerezwa mabugumane natwe kugira ngo musho guma muraba uko ibintu biguma bigenda Okay. ni okay yeah. Uko twababwiye rero turi kuri Tanganyika ayoye Oji onela kora ko nturarura urota oya ari abantu uzawumva bavuga ngo imikeke yose ngo bayijana ngo hanze y'igihugu bazawumva ngo mu Burundi ngo abarundi ngo nta mikeke bagifungura ngo kubera ngo irazimvye ngo nta nubwo ngo boyironka none ibinike aha nihe muri hagati y'imikeke turayifise ko ndugu yangu dufise na byinshi ngaha bibabirenze wahabonye aho biba birenze amateka abayanditswe ibintu biba bimeze fresh ibintu biba biri ku mwanya ko nijya nawe ibintu biba biri ku mwanya gusa ico no babwira abakunzi abafana ba Yagatech TV bakunda kudukurikirana ku mwanya nimuduhebe rimwe ababosi bacu ibi tuko turakora ni kubera ari mwebwe nimwaduheba nukuri maramaza satani ugire subscribe none humva ko nyere sasa ariko aba bademu iyi facture waza kuri uyu munsi tuza kuri facture ndini kuri kwima ndabira je twumvikanye ahantu nza kuriha naho nyene hamwe aho nza kuriha jewe naho nyene turariha aho turuhukira niho nza kuriha ariko ngaha nabidi mupeye tutapeye vraiment tutapeye wanyeretse tutapeye musijari tutapeye ahantu turi hameze neza batwakiriye neza urabona ko ibintu bimeze fresh biri ku mwanya Oji ni wari behind camera ngowe ntigera garagara ariko rero ku misosi ageze gufungura mufungura je sinitemo barashaka ngaje muguma mufendana sio fresh ifungura jewe nitamwe nyene utuntu sasa urazi ndababwira akantu majo je nababeshe kuri jova mu gitondo stare bwafungura hajya wa telefone umbira kamape bana ka weekend bana byari ngombwa yuko nza nipanze none iyo nari kuza mfunguye nibi byari kujya he naho byari kujya nyene wapi kana yo mpamvu rero nukuyitamwo basa cameraman wo kumufata ama image twe tukumatwitamwo basi twe tukumatwitamwo muko rero twababwiye rero tugira dufungure nitoguma tubicisha amajambo tugira dufungure mwebwe mwakoze cyane mwese barakobora dukurikirana n'umunsi wacu wagenze uku kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba barana ko bwije okay ibintu ni okay aba exe basaze bashaka bagaruke
Ego. ariko naronse ivyana bisororera ego Yaga. Yaga TV turabakunda sana muri abantu bacu mutibagira kugirane Subscribe. asante sana